usomye muri Matayo 6:19 haravuga ku butunzi nyakuri. Ubutunzi nyakuri nibwo dukwiye gushira ku mutima. Bavuze ubutunzi nyakuri bisigura yuko hariho n'ubundi butunzi atari bwa nyakuri. 19 haravuga ngo nimukirundaniriza ubutunzi mw'isi aho inyenzi n'ingese bibumara n'ibisuma bikimba bikabwiba, ariko mwirundaniriza ubutunzi mw'ijuru aho inyenzi n'ingese bitabumara hatariyo n'ibisuma vyimba ngo vyibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho umutima wawe uri. Ubutunzi nyakuri urabushira ku mutima. Ubutunzi nyakuri dukwiye kububika mw'ijuru, aho nyene inyenzi zidashika, aho abasuma n'abambuzi badashika, aho ingese zidashobora gushika, niho dukwiye kubika ubutunzi nyakuri. Mbega mw'ijuru wabitse yiki? Ko ariho hantu hadahera, ko ariho hantu hikimazi, ko ariho hantu h'agaciro, wabitse yiki? Hari abantu barundanije amafaranga ku makonti, barundanya amazu, barundanya imiduga, barundanya ibintu barabifise by'ukuri, ubaravye ngaha mw'isi barafise ibintu bibakwiriye, ariko mw'ijuru batagirayo na kimwe. Nagenda bibutse ngo barundanije ngaha mw'isi hariho ingese, hariho ibisuma, hariho inyenzi, hariho ibintu bishobora kugirira nabo ubwo butunzi bwawe, ariko ngo ubutunzi nyakuri n'ubutunzi tubika mw'ijuru. Nimba ufise utunzi byo ngaha mw'isi, gerageza ukure ku butunzi ubika mw'ijuru. Gerageza burya nimba ushize umutima ku vyo mw'ijuru, n'ubutunzi bwacu twategerezwa kuza turabubika mw'ijuru tukamuhesha icubahiro. Mu yandi majambo nagiye gutahura yuko umuntu ashize umutima ku vyo mw'ijuru uramubona n'ukuntu atanga, ukuntu atanga ihigira 10, ukuntu atanga amashikanwa y'ishimwe, ukuntu atanga amashikanwa asanzwe, urabibona ukuntu afasha abagowe. Kuko hariho umunsi Yesu azovuga ngo nari ngowe ntiwangirira neza, nari shonje ntiwangaburira. Burya abo bantu bashonje, abo bantu bagowe, abo bantu bapfunzwe, abo bantu bamerewe nabi, burya tubafashije tuzoba turiko turabika ubutunzi mw'ijuru. Dutanze ikigira 10, amashikanwa y'ishimwe, tuzoba turiko turabika ubutunzi bwacu mw'ijuru. Nuko rero umuntu ashize umutima ku vyo hejuru, ubutunzi bwo ngaha mw'isi aribuka ngo ubu burahera, agakura ku butunzi abika mw'ijuru. Mu yandi majambo navuze ngo umuntu ashize umutima ku vyo mw'ijuru aratanga ibintu vyiwa vyubahisha Imana, mu gutanga umushuzo, mu gutanga ibigira 10, mu kubitangako no mu gufasha abandi kugira ngo yiziganirize mw'ijuru ahatari inyenzi, ahatari bisuma n'abambuzi. Hari umunsi ibyo twatanze tuzobibona nitwashikayo, tugatungishwa natwe muri vyose, kubera twagize ico dutanga, mbere tukavyambikirwa n'igitsibo.